Iyi ni message ihevuye Dubai ivuga ngo nashaka kubasaba niba hari uburyo mwobikora ino Dubai hari ingorane nyinshi cyane kuri twebwe abarundi kuko abandi bo mu bindi bihugu siko biri. Turashaka nimba hari uko mwodusabira abarongozi bacu bakaduserukira mu bibazo ducamwo ino cyane abahindi nibo badufukamye mu nda kuko agufata uko ashatse kuko aziko ataco uri bumugire uguhemba uko ashatse aguhemba uko ashatse binyuranye n'amasezerano. Ikibazo c'abahindi n'abapakistani babafata nabi ico namaze kucumva. Jewe mbona ikintu mwokwizera ni ico bita local authorities, les autorités locales, gusumvya uko mwekwizera ko abayobozi b'u Burundi bazobafasha. Ivyo vyarabananiye. Amfete baje abayobozi b'u Burundi nubwo tundabavuga mu kanja ko nabantu ubona ko atakintu bitayeho kiretse ikintu kiba profita na famille zabo. Nijo tumubona nta kibazo na kimwe bigera bakemura, ahubwo ibibazo biteravyunyuka. Ibibazo byose birabanyagihugu uhereye ku vyifumbire numva kigezweho. Imagine donc abanyagihugu bari mu gihugu batera ifumbire rigafasha, bagatera ibigori n'ibiharage n'ibiki bigafasha igihugu, ugasanga ntibabitayeho, ikibazo ntibagikemura. Abantu bagashora ikawa ntibabahe amafaranga yabo kandi bazi ko bakeneye kujana abana ku mashure. Ugashirako ibi vya petroli vyabuze burundu kandi arivyo bintu bitransporta abantu n'ibidandazwa n'ibindi vyinshi. Uzobona abantu bari kurira ku maradiyo, dutabarire, turasavye umukuru w'igihugu, turasavye buramatari, turasavye musitaneri, turasavye umushikiranganji, ariko ukabura ikintu bakemuye. Donc nashaka muhebure mubimenye neza ko abayobozi b'u Burundi mwebwe muri Dubai muri kure d'abord avuga ati bo bajya bo barashitse, ahubwo bo bari kwivugisha. Iyo uronse amahera gushika Dubai none waruze ko wagiye gukina emera ukore, bo niko baca bavuga. Mwebwe nta kibazo muteye kandi muri no mu Burundi ngo muzava muvuza induru ntibabumva kujya muvuza induru muri kure. Donc muri make nimwite ngo bazobafasha. Et d'ailleurs nagenda kubwire ko muri Saudi Arabia nimba mukwikena icyo cyane yo yamugisha abadame bamerewe nabi gusumvya niko novuga. Abagabo kumbara abagabo ntimurira cyane, mugabo abadamu kuntu bafatwa nabo urazi ko abadamu baba ari fragile kandi baba ari bakora mu mazu. Imagine umuntu agufata nawe muri kuri site de construction buca bugoro bukitahire wawe. Imagine hamwe naho umutaha ataha mu nzu yiwawe ukarara mu nzu iwe ukanywa amazi aguhaye n'ibiki, umva ko batorohewe. Mugabo jewe kuva ntangwe kuraba imugisha hereze kumbura imyaka 2 cyangwa umwaka n'igice nta kintu na kimwe ndumva ngo leta y'u Burundi yakoze intervention. Okay, muri kahise burya harimo abafilipino benshi baza gukora hiyo, abadame baba domestic workers no bashaka kuvuga ko babitanga ni OFWs, overseas Filipino workers. Harakunda kuba ama incident naho nyene ugasanga ababosi bagomba kubabaka ku nguvu abafilipino n'abantu bihagarara ko akidefenda self defense. Hariho no wishe umwarabu bavuga ati umuntu tugiye kumumanika. Ico gihe president yari umugabo yitwa Rodrigo Duterte arahaguruka ati mukaramuka mumumanitse nta muntu numwe wo mu guci wacu azosubira gonyeza kugura muri ico gihugu canyu, tuzokwemera dukene. Ico gihe uwo mudame baramuretse ntibamumanika. Duterte ararungika delegation iragenda iramutora. Donc nshaka kuvuga ko wewe guverinoma ya Philippines yiyorganiza ikakora izo defense. Ico kintu urumva leta y'u Burundi ntaco yoshobora. No kuvuga solution ni igipolisi abantu lokale. Solution ya kabiri ni solidarite hagati y'abantu muri Dubai. Naho nyine kigiba compromis kubera bari dukunze solidarite kandi natwege twabonye twafashwe naho kantu ko kwikunda, ugasanga dushira intérêt ziwacu odera ya intérêt communautaire au collectif. Donc bica binanirana yuko iyo collectif naho nyine ibaho. Icya gatatu nabonye aba Ethiopian bakora n'aba Filipino wanashaka abantu bari overseas mu bihugu bizima bafise droit d'expression nk'i dufise bashobora kuronka n'udufaranga duke bagaterateranya kumbore bakaronka plaidoyer. Barashobora kwiyorganiza aba diaspora bari mu bindi bihugu bakaraba ukuntu boza baravugira abarundi bari ahantu udashobora kwivugira. Kubera kenshi na kenshi yagiye nkamwe b'umutamu ufite umwanya wo kuja kuri ico gipolisi canke mutinya
ariko utelefonye nk'umuntu ndabizi ari nko muri Canada agatelefona c'est pas organisation runaka ngaho Dubai tahari abarundi bameze kunuku ashobora kuronka ijwi surtout iyo muri groupe mushize hamwe burya l'union fait la force. Nizo nzira jendi kubona niba changement ishoboka nizo zokoreshwa kubisigaye mu vy'ukuri leta y'u Burundi muri make ntihagira ikintu muyiziga ko na gatoyi najya nusura gutumwanya nta bintu ishoboye n'ibintu biyegereye vyarayinaniye abari kuri bo ntavyo yoshobora. Donc nico je no guhanura malheureusement sinyishu ndaguhaye mugabo nta mwanya wota ngo mbega ngo Burundi ngo kunta vuga abantu bari Dubai ntavyo bazokora. Ni Bujumbura bakubwiye ko abantu bagenda bace muri ama company hanyuma kubera impamvu ni ngo barabafunze. Imagine gupfungirwa mu gihugu ciwanyu, ivyo ntibishoboka, that's impossible. Kuba kidnapped mu gihugu ciwanyu hari police hari SNL hari buri kintu urumva uri Dubai hoho ko nta nico bo gufasha. Donc ico kivanemo donc ntigizoshoboka. Ivyo bintu bitatu police locale solidarité y'abariyo n'aba diaspora bo kwishira hamwe bakagira teka tubikore. Mugisha nuvuga ko abikora en principe ku badamu ba muri Saudi Arabia mugabo numwe ntakora nka collective burya l'union fait la force ngo nabivuze kumbura aba diaspora bishize hamwe bashaka kuvuga teka tugire kuvugira ntwari Dubai tugire ikintu twoza turakora. Voilà, mugira umunsi mwiza.